ntagiye numwe none reka je ndaza nk'umuntu bahaye ahantu akora ahembwa miliyoni zirenga 10 akakubita imyaka 5 murabona ko acavuga ngo je nyene nje mbandanya ngo kiraza ko ari udahaza ntuze ntuba wararose umutahe wo gukora je mbwira ntuba wararose umutahe bereki wanka ko abandi baza nabo baronke umutahe nagira wacu uvuga uti cyo ndahejeje hanagiye gukora rero narose umutahe ubundi naza Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe badwanye mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru dushikiriza imisi yose ngakumbonesha kure mukurikira kandi mukunda nabahaye kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho haza kwibanda ko ariko avugwa cyane mu bisata bigiye bitandukanye tuza gutangurira muri politike turatangurira ku majambo y'umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye Minsi iheze yashikirije amajambo ndetse yasiguye abatari bake yatanze akaruro nk'umuntu bahaye ahantu akora ahembwa miliyoni zirenga 10 ahakubita imyaka 5 ndetse ntimurabona ko acavuga ngo jewe nyene nije mbandanya ngo kirazira ko ari ubundi ahaza uba wararonse umutahe wo gukora niko nyene cyobero mukuru w'igihugu abaza ngo kubera iki wanka ko abandi baza baronke umutahe ikibazo n'amajambo rero iyo ba yaravugiye imbere y'abari mu mugambwe CNDD-FDD bisa naho yari ariko atanga gasopo kuri abo bantu batandukanye bigira ibihangange bigira abantu akorwa ko kugira ngo bandanye kuguma mu bibanza by'ubuyobozi barimwo muraza gukurikira rero aya majambo ya nyene cyubahiro mukuru w'igihugu ku buryo burambuye ndetse nyuma yaho muraza gukurikira nandi makuru avugwa cyane mu bindi bisata bigiye bitandukanye cyo ngusaba no gufyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza ibisi yose ndaguhaye kaze mukurikire nyene cyubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntagiye numwe none reka je ndaza nk'umuntu bahaye ahantu akora ahembwa miliyoni zirenga 10 akakubita imyaka 5 murabona ko acavuga ngo je nyene nje mbandanya ngo kiraza ko ari udahaza ntuze ntuba wararose umutahe wo gukora je mbwira ntuba wararose umutahe bereki wanka ko abandi baza nabo baronke umutahe nagira wacu uvuga uti cyo ndahejeje hanagiye gukora rero narose umutahe ubundi naza mu gushaka ari wowe guma awundi esivye hakinyaba kiri haro murabona ava muri yara agenda araririmba ngo warakoze mana ngwe ntagoro yawe ni nziza haro murabona abona mande sigaje amezi make agatagwa guserereka sabira abarije mbandanya ntagire uwundi aza sabira wari warose umutahe ntuze Bijya no kutagira umutwe nkaterambere ririyo murabaryi gusa mumeze kuyo umuntu atera imbere aravuga ati jewe icompa ibihumbi 100 no bangurutse kandi ukaguruka nyene uzi ubwenge niyo umubajije uti mbe wewe kuvuga kuri umukene ubuziki ati je nabwiye ugwaruka murazaba ufashe diplome wese ashaka gucamanuke bujombora kwa muvyara we kwa se wabo kwa inarume kwa nyinabo agaca yica ngo ndumudiplome ndumushomeri avuye bikogwa biri agiye aho yicara ngo ndumushomeri je ndakubwira ujya wo mubwira uti jewe ndabona ko ndakuruhishije wompa ibihumbi 300 jewe noca niduga nzoba nkwije ndakubwije ukuri umuvyara we yocaguha kuko uramuremerewe ntavyuzi yopfuma fati ideni akayaguha kugira umuve ko ugende gukora nawe vyawe kandi humba bajana n'umutaho ukomeye muvyemera kari mu cavuga ngo ngiki ukibagira ko no musatacu ari kurarya Tukiri ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye tubabwire ko ahejeje gushika ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye avuye mu rugendo rw'akazi rw'inama gira ya 18 ibihugu bikoresha rimwe rw'igifaransa ni inama rero yari yarabereye mu gihugu ca Tunisia
mu kiringo yaramaze hari muri urwo rugendo umukuru w'igihugu akaba yarabonyanye n'abategetsi batandukanye bo mu mihingo itandukanye y'isi abagiye baraganira ku bijanye no gukomeza imigenderanire hamwe no guteza imbere bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu harimwo uburimyi n'ubuhinga butandukanye. Tubibutse ko inabonanye na perezida w'igihugu cy'u Faransa Emmanuel Macron ndetse no umupfasoni Louise Mushikiwabo arongoye Organisation Internationale de la Francophonie canke OIF mu mpfunyapfunya. Tunababwire kandi ko ku munsi w'ejo harashizwe ko umukono ku masezerano yo gufashanya hagati y'igihugu cy'u Burundi na Tunisia mu bijanye no guteza imbere ubuhinga n'amahinguriro y'amasezerano akaba yatewe ko umukono n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Ambasaderi Albert Shingiro hamwe na Otman Gerandi utwara ubwo ubushikiranganje mu gihugu ca Tunisia. Tunyarukire ku yandi makuru ari kuvugwa cyane mu gikombe c'isi. Abantu baravye urukino rwa mbere mu nkino z'igikombe c'isi kuri televiziyo ya France TF1 barigwije inshuro zababa zibiri nkuko tubikesha ikinyamakuru Acti Foot. Baravye urukino rwa mbere uyu mwaka bangana na miliyoni 5 ibice 13 mu gihe gikombe geruka kuba mu 2018 urukino rwa mbere rwarabwe n'abangana na miliyoni 3 n'ibice 98. Abakinnyi bakinira umugwi nserukira gihugu w'Ubwongereza bemerewe ibihumbi 580 vy'amayero ku mukinyi umwe niyo batahana ico gikombe c'isi cyo mu mwaka w'ibihumbi 2022. Muri 2018 bari bemerewe ibihumbi 250 vy'amayero. Mu rukino rwabaye ku munsi w'ejo narwo rwatanguriye iryo higanwa Qatar yakiriye izo nkino ikaba yatashe zirayoye itsinzwe ibitsindo 2 na Equateur. Ivyo bitsindo rero vyinjijwe na Valencia ari na kizigenza uwo mugwi. Izindi nkino ziza kuba kuri uyu munsi hari hagati ya Angleterre na Iran ndetse n'umukino wagaragayemo ibitsindo 6 vya Angleterre n'igihugu cy'Ubwongereza n'ibitsindo 2 ku ruhande rwa Iran. Ndetse muri uyu mwanya akaba ariko haba urukino rwa Senegal n'Ubuholandi ndetse hamwe na Etats-Unis hamwe n'igihugu ca Wales chance Pays de Galles. Ibivamo byose mukazobikurikira ngaha kumbonesha kure mukurikira imisi yose. Mu makuru havugwa cyane mu gisata c'ubutungane mu ntara ya Makamba munyiroro wo gufungwa ubuzima bwe bwose hamwe n'indishi y'akababaro miliyoni 20 nico gihano sentare nkuru ya Makamba yejeje gucira umugabo ku mutumba Sampeke muri komine Kayogoro mu rubanza rw'ikibiriraho rukuru w'Imana Ernest Ndayitabiriye ya kiwe ni caha cyo kwica umugore wiwe niyo mwungere Anita amunize mu ijoro ryo kuwa 18 uku kwezi. Wagirizwa yaburanye yemera icaha mbere ko yabiteguye kuva mu kwezi kw'icumi inyuma yaho se wiwe apfiriye. Siguye ko yamwisha muhora kari we yamwiciye se akoreye ku makuru yahawe n'abapfumu. Hari nandi makuru avugwa cyane mu ntara ya Kayanza. Ivuriro rito riri ku musozi Yanza muri komine mu Rutare rafise ibibazo by'ubukene bw'ibikoresho aho rifise bitandatu n'imatera 5 gusa. Bakorera bavuga ko ubugorovye abagwayi batari tumbere kuko itagira umuyaga nkuba ritagira umuyaga nkuba haraheze imyaka 2 bivuye ku cuma kibutanga transformateur cahiye. Arine Cimpaya jejwe ubutunzi kuri iryo uvurira amenyesha ko ryinjiza buryo buke kuko atabagwayi benshi baryitura bituma hari ni ibitarangurwa harimo kudategekaniriza kazoza abakozi baryo batandatu bafitaniye amasezerano. Ubwiwe ubu riharaniye shiramwe ritegekaniriza kazoza INSS amafaranga arenga miliyoni 7. Anezi Ndayiragije arirongoye asaba intwaro kubafasha mu kubasabira kindi cuma gitanga umuyaga nkuba. Mustanteri wa komine Muruta bahumuriza ko ico kibazo yamaze kugishikana mu buyobozi bukuru bw'ishiramwe rigidezo rijejwe gutanga umuyaga nkuba. Dosa Cimana arizeza ko vuba ico kibazo kizotorerwa inyishu.
Nubundi tugarutse mu ntara ya Kayanza mushikiranganje wa mbere atera kama abagwiza tunga nabandi babishoboye kuja mu gikorwa cyo kugwiza imbuto hari kuri uyu wa 21 mu Nyonyo akaho 2022 muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza aho javendera ko buca yazindutse gusoroma ibiraya by'imbuto byagwijwe na Isabu. Ivyo biraya byo mu bwoko bwa Mabondo, Victoria, Magome na Shange bikazobandanya bikurikiranwa gushika bibaye ibiraya bigeze gutera. Abarimyi rero bakazohabwa iyo mbuto mu mwaka 2024. Mushikiranganje wa mbere akaba yasavye abo bose babishoboye harimo n'abagwiza tunga kuja mu gisata cyo kugwiza imbuto. Isabu nayo ihamagarirwa kubandanya ikurikirana umugambi wo gufasha kugira ngo akamo k'umukuru w'igihugu umunwa wose uronka ico ufungura mufuko nawo uronka amafaranga kaje mu ngiro. Abanywanyi bacu nabakengurukiye cyane kubwaya makuru mukurikiye naza no kubandanya mashikiriza ndi ntimuze gucikwa byose murabikuranga kumbonesha kuri Ashira Amatsiko TV. Cyo musaba nuko fyonda kuri subscribe canke sabone ni butari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi kugira badacikwa na yose dushikiriza. Murakoze kandi muhezagirwa.